Shalom shalom, ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Muri kumwe na Apôtre Pierre Nizigiyimana. Imana iduha kandi kajya kadasanzwe kugira ngo dushobore kuganira ijambo ry'Imana. Nizeye ko zari guhindura ubuzima bw'umuntu mu rugizo rudasanzwe. Uze kubana nanje Thème mwe yari yashize ku mutima ni ijambo ivuga ngo ubushobozi bw'Imana bukorera mu bizera. Ubushobozi bw'Imana bukorera mu bizera. Reka tudatebeje gato turabire hamwe igitabo cy'Abanyefeso ibice byaho 6 umurongo waho w'icumi turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Havuga ngo ibisigaye muremesheje umwami wacu no mu bushobozi bwe bwinshi mwambare ibigwanisho byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubwunge bw'abamugwaniza, kuko abo tunigana atarabi inyama n'amaraso ako tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza isi y'umwiza n'impwemu mbi z'ahantu ho mw'ijuru. Imana ihabwe icyubahiro. Pawulo akabwira ngo ibisigaye muremesheje umwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubwunge bw'abamugwaniza. Ngiye ikintu dukwiye kumenya nk'abana b'Imana. Ubwami twinjiyemo ni ubwami bw'ubushobozi, si ubwami gusa bw'amajambo, ariko ni ubwami bw'ubushobozi. Rero igicete cy'Abanyefeso Pawulo arakibandikira ariko ababwira ikintu bakwiye kumenya ahantu bahagaze mu rugezo rw'impemu Imana yabashizemo no mu kumenya identite bafise. Rero yari karabereka urundi rugezo rwabo banigana kataraba inyama n'amaraso, kuko ishengero ry'Abanyefeso yari ahantu gibaza ko nibyo yaratawura iby'impemu mugabo hari igihe bibaza ko biriko birabashikira kwa frotana na bene data ko biva kuri mwene data wundi. Uko siko yashatse kubabwira ati abo tunigana saba inyama n'amaraso ni impwemu mbi z'ahantu ho mu kirere z'ahantu ho mw'ijuru n'abakuru n'abafise ububasha bose. Mugabo ntiyari karashaka kubereka urugezo rw'ubwinshi bw'ubushobozi umwasi afise, kuko Bibiliya ukora yisoma neza ugiye kura mu Bikorosayi igice cya 2 ku murongo wa 15 havuga ngo yabuye abakuru n'abafise ububasha bose ikibatetereza mu maso ya bose bafashwe miri kubw'uwo musaraba. Shaka tugira ngo dutahurire hamwe kino kintu. Betuga ngo ibisigaye muremesheje umwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'iki n'ubwunge bw'abamugwaniza. Rero ikintu umwasi afise ni ikintu witwa ubugunge. Ubugunge ushobora kumenya mu mvugo, ubugunge ni ikintu gisugura amayeri, si ibintu by'ukuri, ni ubugunge akoresha, kuko Bibiliya nibesha. Bibiliya ivuga ukuri ko yarambuye abakuru n'abafise ububasha bose ibatetereza mu maso ya bose bafashwe mbere kubw'uwo musaraba. Burya igikorwa cy'umusaraba cyakoze ni igikorwa kidasanzwe. Duhagarare tudatsinzwe n'ubwunge bw'abamugwaniza turi mu bushobozi bwa Kristo Yesu. Uri kuramanuka acabwira ngo mwambare ibigwanisho byose by'Imana. Rero ikintu ushaka ko tumenya ni ubushobozi bw'Imana ikoreshereza muri twebwe abizera. Hari ubushobozi budasanzwe Imana yashyize muri twebwe. Ikintu ukwiye kumenya cyambe ni ukumenya ikibanza uhagazemo, ikibanza Imana yagushizemo. Ikindi ukwiye kumenya ni identite yawe muri Kristo, kumenya icyo wabaye muri Kristo Yesu. Menya iki kintu kirakomeye cyane, kuko biri ugiye gusoma mu Bikorosayi igice cya 2 ku murongo wa 13 bituvuga ngo yaratwimuye, yadukuye mu bwami bw'umwiza aca twimura mu bwami bw'umwana we bakunda cyane. Menya ko yarakwimuye uri mu kindi kibanza. Burya icyo kibanza urimo ni kibanza cy'ubushobozi, ni kibanza kidasanzwe. Umaze kumenya ugatahura yuko wimuwe uri mu bundi bushobozi, uri mu yindi kwayo mu bundi bushobozi busumba ubw'umwijima. Burya ucumenya neza ugashobora guhagarara udatsinzwe n'ubwunge bw'abamugwaniza. Ubu utavuye kumenya ukuri kubikwerekeye mu rugezo rw'impemu. Ikindi ukwiye kumenya ni kumenya identite yawe en Christ, icyo wabaye muri Kristo Yesu. Bibiliya tubwira ngo wimatanije n'umwami wacu Yesu Kristo ngo abatitse impwemu imwe nawe. Shaka kumenya kino kintu yuko we waramatanye, waravutse ubwa kabiri, warimatanije ububasha bwawe, ubushobozi ufise. Burya wakiriye ubuzima bwa Kristo Yesu. Burya ubuzima wakiriye n'ubuzima bw'Imana, ubuzima bw'ubushobozi bukorera Imana ikoreshereza muri twebwe abizera. Ujye gusoma Abikorosayi igice cya 2 ku murongo wa 17 kumanuka turamenya ubushobozi Imana buhebuje ikoreshereza muri twebwe abizera. Rero menya icyo wabaye muri Kristo Yesu, menya ko ufise identity imwe na Kristo Yesu. Menya ikitoshobora, niba hari ikitoshobora Kristo nawe nicyo gushobora. Rero iyo umuntu atari karamenya ashobora kuba munsi y'ubuja bw'umwasi. Menya ko wimuwe, menya icuri muri Kristo Yesu. Ubushobozi Imana yashize muri wewe, ubushobozi Imana ikoreshereza muri wewe uwizera. Haleluya. Ko Bibiliya tubwira ngo
bagiye gusoma mu Baroma igice 8 ku murongo wa 11 habango ubushobozi bwa Yesu Kristo umuzuye bukuye mu bapfuye ngo ubwo bushobozi bukurira muri twebwe. Ikintu kwiye kumenya ni giki bituba ngo muhagarare mudatsinzwe n'ubugunge bwa mugwaniza. Nahantu umwana w'Imana tezo kumenya ngo ni jewe ndafise ubushobozi bwo gushobora kunesha umwasi, ndafise capacity ivyoba byose iyo byotumwa byose hari ubushobozi Imana yampaye, hari ubushobozi bw'Imana ikoreshereza muri je, hari ubushobozi budasanzwe. Ubwo bushobozi rero buba muri wewe, Imana yabushize muri wewe. N'ubushobozi bw'isumba byose, n'ubushobozi bw'Imana, ni ubushobozi Imana yari ifise. Mu bushobozi sibwo bwonyene yari be mbwa ubwo imaze kuribera n'ubushobozi buri hejuru y'ubundi bushobozi. Hari ubushobozi bw'Imana bukorera muri wewe wizeye. Igikwiye kumenya nukumenya ko udashobora gutsindwa n'ubugunge bwa mugwaniza, kuko aza yarambuwe yaratetereje mu maso ya bose afashwe miri kubwo musaraba. Nubwo kino kintu umenye iki kintu nk'akarorero tanga yoshobora kuba ari inkozi y'ikibi mu gihugu kanaka cyangwa mu gisagara kanaka, ikaba abantu bose batakirara basinziriye, abantu bose batakirara barara rubunda kwereka ari inkozi y'ikibi kanaka. Iyo nkozi y'ikibi abayumvise bose baratinya, abayumvise bose baratetemeka, bari mu gatembo. Mugabo igihe iyo nkozi y'ikibi ifata bakaca bayijana mwibara bakayitetereza mu maso ya bose bakerekana ko bayifashe, uwo munsi abanyagihugu batangura kugenda bari mu mutekano. Nivyo byabaye ku mwasi Satani, yarambuwe ububasha bwose, arateterezwa mu maso y'abantu bose, arateterezwa. Rero iyo uri kurakandamizwa nuko utaramenya icyakoretse, yarateterejwe, yarambuwe ububasha bwose. Kuko Yesu igihe yapfa hari ikintu kanaka ari karakora, yari karamwambura ubushobozi, yari karamwambura ububasha. Ikintu Satani akoresha cyonyine ni ubugunge n'amayeri, akoresha amayeri, akoresha profita ignorance y'umuntu adafise ukumenya niyo acakoresha. Tuko tumba ngo la loi de ténèbres ni ignorance, akoresha ignorance, kutamenya kumwe akaca yopera. Rero menya ico wabaye, menya ico uri muri Kristo Yesu, menya ikibanza wimuriwemo, menya ubushobozi ufise, menya ico Imana yakugize muri wewe. Bituba ngo mugwane wa mugwanizi nawe azogira iki, azobahunga mugwanye mufise ukwizera gushikana. Ikintu gikomeye ni umugwanye ufise ukwizera gushikana, umenye neza icuri, kuko birituga ngo uri muri twebwe arusha inkomezi uri mu bisi. Nibutse inkuru imwe yigeze kuba kuri Elisa na Gehazi. Bari ahantu by'ukuri abansi bari babatera, bamaze kubatera Gehazi araza amubwira ati databuja ati abansi baduteye ni benshi mu rugezo rudasanzwe. Mugabo ndakunda no muntu w'Imana Elisa yambwira ati tekana, abo turi kumwe ni benshi kuruta abari kumwe n'abajya, ni benshi cyane. Gehazi yarabiboneka, ariko Elisa yarazi neza ko ari ingabo zibugose, yarazi ko atirebanga, yarazi yuko icyo Imana yamugize mu rugezo rudasanzwe. Burya utekeye ubushobozi bw'Imana, abo icuri muri Kristo Yesu kirahambaye cyane. Aleluya. Abari kumwe isinzi ry'abamarayika rigendana nawe, rikorana nawe. Imana isumba byose ikorana nawe, Yesu Kristo akorana nawe, mwembi yarakorana nawe. Menya ngo ushikame, ushikame atabwo, umenye ikibanza kidasanzwe Imana yagushizemo. Rero menya icuri muri Kristo Yesu, menya ubushobozi uteke, menya ico wabaye, menya yuko udashobora gutsindwa n'ubugunge bwawe mugwaniza. Imana ikorana, Imana nzima yaremye ijuru n'isi iba muri wewe. Guti iyo Mana ndabo ukuntu Yesu yagendana amahoro, yagenda mu mutekano w'ibintu byinshi, yagendera mu mahoro mu rugezo rudasanzwe. Yesu yagenda imiyagije ari mu kiyaga yaratekana, yaba ngo ibi ndabisumba uri muri jewe arusha inkomezi uri mu bisi. Nuko kwizera afise, genda nuko kwizera kudasanzwe, gendana ugushira amanga mu rugo rugezo rudasanzwe. Burya Imana yarakwimuye, yaragushize mu rugezo rudasanzwe, yaguhaye ubushobozi budasanzwe bukorera muri wewe. Imana ihabwa icubahiro. Rero ndiko ndarangiza, ndashaka umenye iki kintu. Bibiliya tugereka turabira hamwe ijambo ry'Imana nkunda cyane mu rugezo rudasanzwe. Ijambo ry'Imana ikunda kumpezagira mu rugezo rwo hejuru. Alleluia. Turasoma mu izina rya Yesu, Abanyefesi igice ca mbere ku murongo wa 17 avuga ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo data wa twese w'ubwiza, biha umutima w'ubwenge no guhishurwa mu kwimenya, ngo amaso y'imitima yanyu ngo yihweze kugira ngo mumenye ibyo mwizigizwa no guhamagara kwa ibyo ari byo, mumenye n'itunga ry'ubwiza bw'ishyamba ifise mubera 19, ngo mumenye n'ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bwawe
ikoreshereza muri twebwe abizera nk'uko kwa gukora k'ububasha bw'ubushobozi bwayo kungana. 20 uko yakoreye muri Kristo Yesu amuyamutura mu bapfu ikamubyagiza uburyo bwayo ahantu ho mu ijuru. 21 niho nshaka ko dusoma. Aleluya. Ngo imushize hejuru cyane y'ubukuru bwose n'ububasha bwose n'ubushobozi bwose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa, ngo si muri iki gihe gusa ariko no mu kizoza. Aleluya. Tugabize twitirirwa iryo zina rya Yesu Kristo, ngo Imana yamushize hejuru y'ubukuru bwose buvugwa, y'ubushobozi bwose buvugwa, y'ubwami bwose buvugwa, ngo si n'izina ryose rivugwa, ngo si muri iki gihe gusa ngo no mu kizoza. Izina wakiriye, izina ugendana, izina utekeye, izina rya Yesu Kristo riri hejuru y'andi mazina yose, riri hejuru y'ubundi bubasha bwose, riri hejuru y'ikintu cyose, y'ubwami bwose, pemporte ubwami bwose ko babwitwa, uri hejuru izina wakiriye rigendera muri wowe riri hejuru y'ubundi bubasha bwose. Ibintu byose birafukama munsi y'iryo zina. Menya ko ari Imana idasanzwe ikorera muri wowe, menya ko ari ubushobozi ugendana, umenye ko udakwiye gutsindwa n'ubugunge bwawe mugwarizi. Ko biratubwira ngo resiste au diable et il s'appuiera loin de vous. Azohunga imbere ya, azohunga ave haruhande ya, aje kure. Resiste, hagarara, sikama, ushize amanga, hagarara mu cijambo ry'Imana rivuga. Imana idasanzwe ikorera muri wewe, Imana idasanzwe igendera muri wewe. Menya ico wabaye, ntushobora gutsindwa n'ubugunge bwawe mugwarizi. Imana ibahezagire cyane, mukomeze kuranirwa umwami wacu Yesu Kristo. Amen.